Ndanezero kwa muri kino kibanza no kuri mwakoze kutwizera kugira ngo dushobore kugabura ijambo ry'Imana. Ni cizere kubera anzi kenshi niko ndaririmba ariko Imana yabimpaye byose kandi abikora kanizera ko tugiye guhezagirwa. Amen. Kuko nanje bibanza kumpezagira imbere yuko ndabiha abantu. Amen. No kuri niteka mwakoze cyane kutwizera, mwakoze kutwakira. Ibisigaye numva ntuvuga byinshi ngoma twinjiye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amen. Ngoma kuvuga kurunganwe rwa Yobu. Ndazi ko mvuze Yobu abantu benshi bumva umunyabibabaro, bumva umuntu yakubititse amerewe nabi, ariko muraza kunyumva neza ahantu ngomba kuja. Imana ishimwe. Icete ca gatatu ca Yohana murongo wa 2 handitswe ngo mukundwa ndagusengera yego ngo umererwe neza, umererwe neza muri vyose, muri vyose, ugira amagara meza, ugira amagara meza nkuko ubugingo bwawe. Ako kantu ngoma mugasurinye nkuko ego nkuko ubugingo bwawe bumerewe neza. Matayo 19 uhere 16 urashika 22. Handitswe ngo haza umuntu kuri we ego aramubaza ati mwigisha nkore icyiza ki ngo ndonke ubugingo budashira? Aramubaza ati umbariza iki icyiza? Inzira ni imwe, ariko asanga ugomba kwinjira mu bugingo witondera ivyagezwe. Aramubaza ati ni ibihe? Yesu aramwishyura ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde umubanyi nkuko wikunda. Wa musore aramwishyura ati ivyo vyose naravyitondeye, hari kindi mpajije? Yesu aramubwira ati asanga ugomba kuba agahore, genda ushore ivyo utunze ubigaburira aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, utekuze unkurikire. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda ababaye, ego kandi yashaka kuja mu bwami bw'Imana, ego bamubwiye inzira. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda ababaye uko yari afise itunga ryinshi. Yesu abwira abigishwa biwe ati ndababwira ukuri, biragoye kumutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ego kandi ndababwira yuko icoroshe ari ingamiya guca mu zuru ry'urushinge hakumutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Bire yavuze mu cete cya gatatu cya Yohana umurongo wa 2 ngo mukundwa ndagusengera ngo umererwe neza. Bavuze kumererwa neza, ayandi maverso mu gifaransa mu cyongereza bavuga ngo uprospere, utunge, utunganirwe. Mugaba cyashiramo akantu ngo kom, mu kirundi nkuko ubugingo bwawe bumerewe neza. Ndazi iyo bariko ravuga ijambo nkuko bakavuga ngo kom, bakavuga ngo as mu cyongereza baba bari kwakora icyo bita comparaison, kugereranya ikintu n'ikindi. Yesu ariko aravuga ibi bintu ariko agomba kumva ikintu kimwe: kumererwa neza kwawe mu mufuko nigukwiriye kuba hejuru yo kumererwa neza k'umuntu wawe w'indani. Kumererwa neza kwawe mu mafaranga ari kuri konti nibibwirizwa kuja hejuru yo kumererwa neza kwawe k'umuntu wawe w'indani ari wowe w'imwemwe. Hinge nababaza guti jambo rivuga ngo umererwe neza muri byose atuzega, hamarigatsa rivuga muri Matayo ngo biragoye kumutunzi aja mu bwami bwo mu ijuru. Wopfa umufata ingamiya ukayicisha mu zuru ry'urushinge. Mu bisanzwe bashatse kuvuga ngo ntibishoboka. Umengo hamwe ijambo ririvuguruje niryo ryavuze ngo mumererwe neza, mugabo bavuze ngo mutunzi biragoye. Abantu benshi rero babitahuye nabi. Uyu mutunzi bavuze ko bigoye n'umutunzi atunze mu mufuko mugada atunze mu mutima. N'umutunzi kuri we yibaza ko ibigaragara birakwiye. Naganda abarire iyi equilibre batubariye ngo umererwe neza ariko nkuko ubugingo bwawe
buhangare. Icyo ni icy'agaciro. Abantu benshi iyo bariko baradefinisa ubutunzi cyangwa kuroranirwa ntibigera bashyiraho iyi ekilibre, ntibigera bashyiraho iki kintu ngomba murabe ingene Imana ibona gutunganirwa. Yobu igice cya mbere duhere ku murongo wa mbere handitswe ngo mu gihugu cy'Uzi hari umuntu yitwa Yobu, kandi uwo muntu yari umuntu. Stop. Bavuze ngo uyo muntu yari, imbere yuko bavuga ngo yari afise bavuga yari. Ubutunzi nibuhera ku byo umuntu afise, ubutunzi bubanza guhera ku cyari. Akarangamutima kiwe, kamere kiwe, uburyo ateye nibwo butunzi bwa mbere. Amafaranga araza akongera akagenda, ariko icuri ntikigenda ntigihera, ntibashobora no kukikwiba. Amafaranga barayiba ariko icuri ntibakikwiba. Uwo muntu yari, umviriza, ego, kandi uwo muntu yari umuntu atunganye n'umugororotsi, yubaha Imana, ego, akitandukanya n'ikibi. icyo ni cya mbere. Yari afise, murumva rero, yari afise. Generasiyo ya Yobu si generasiyo gusa y'abantu ibirato bipinze, ni generasiyo ubwa mbere y'abantu bubaha Imana, bakunda Imana, bishoboka ko bisonzesha, atari uko babuze ibyo barya, atari kubera bafite imitwaro, atari kubera bagira abicuza inzu, atari kubera bagira ababirukane, atari kubera bashaka viza, ariko kubera bakunda Imana, ariko kandi barafise. haleluya, ego, yari afise abahungu ndwi n'abakobwa batatu. Itunga ryiwe ryari intama ibihumbi ndwi, n'ingamiya ibihumbi bitatu, ayiwe, inka igihumbi zirima, ego, indogoba zivyara 500 n'abakozi benshi cyane. Nuko uwo muntu yari uhambaye gusumba abantu bose bo mu buseruko. ntafise bikeyi, afise byinshi. Verse ya 5, nuko uko iminsi y'izimano yabo yahera, Yobu yabatumako ngo abeze, akavyuka kare mu gatondo, agira iki, agatanga ibimazi biturigwa bihwanye n'igitigiri cya bose. Kuko Yobu yibwira ati, kumbura abahungu banje bacumuye, ego, barogota ku Mana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yahora agenza ubudasiba. Yobu arafise igiceri, arafise denariyo, arafise ubutunzi bukwiye. Mugabo ntatunze gusa mu buryo bw'amafaranga, ariko aratunze n'ikindi kintu indani, ku buryo abana biwe batumiye yama batumira ntibicara ngo basangire gusa baryoherwe bajye ikirori gusa, ariko hari ikintu bavuze ngo yarazinduka mu gatondo agatanga ibimazi. Yarashobora kuza akabatangira ibimazi, agaca bugufi kavuga ngo abana banje boba bacumuye. Kubera iki? Kuri we ubutunzi yumva si ukubaraga ibyo afise, ni ukubaraga umutima utinya Imana, umutima wubaha Imana. Cyari cyo kintu kimwuzuye cyane. Sisi umunsi umwe abana b'Imana baje gushengerera Uhoraho, kandi na Satani yazananye nabo. Yego. Uhoraho abasa Satani ati, uvuye he? Uvuye he? Satani yishura Uhoraho ati, mvuye gukwiragira mu isi no kuyigendagendamwo. Uhoraho abasa Satani ati, mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko atawuhwanye nawe mu isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha akitandukanya n'ikibi. Wabyumvise ubutunzi bwa mbere Imana iri kiravuga. Ishitse nivuze ngo wabonye umugororotsi wanje ingamiya afise, wabonye amafaranga afise, ibanje kumwarira ngo wabonye ingena nyubaha. Kuba Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge, ni naryo tanguriro ry'ubutunzi. Selo Imana murabe ingene igicapi kibona. Niba Imana ni murabizi nihera hanze indani, Imana ihera indani, kubera irabizi ko ibiri indani nibyo bitegeka ibiri hanze. Mwabonye umusavyi wanje ingene yubaha Imana. Mwumvirize rero ingene Satani nawe adefinisa ubutunzi.
soma 9. Maze Satani yishura Uhoraho ati mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Teka yo n'amavamuhira n'amavanyumbani nta kubahira ubusa ari cyo bifatiye ko umva. Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije. Kuri ba bantu batinya impwemu mbi ubu n'ubutumwa bwiza na Satani arabona ko ari uruzitiro ruri kuri twebwe. Waramuzitiriye uruzitiro rumukikije. Namugombye kenshi, nagombye kumwica kenshi, nagombye kumutera kenshi, ariko afite uruzitiro rumukikuje. Ndababara ba bebe spirituel bama bariko barafata imyaka 5 urakijijwe mugura aciseguza Bibiliya. Ngo amadayimoni atinya Bibiliya. Nta madayimoni atinya Bibiliya. Amadayimoni atinya ukwizera kwawe, atinya itsuzi. Abandi naba amasengesho y'idini amaraso ku makara. Ngo narumvise ngo abantu ngo bakunda kunyerera ngo hama bakagwa muri dushe amaraso aje ku magara. Deja amaraso yoja ku makaro ucunyerera. Amaraso ku gitanda, amaraso ku mashuka, umwanya wose kwikeka impwemu mbi. Naganda ababwiza ukuri, imbwa muri bintu nabonye, imbwa utinya niyo kwiruka inyuma. Mugiyo warinze ukagira gutya vuga atarabizi. Hari abantu wese Satani abona uruzitiro muga kubera bo batarubona bagaca bamafite ubwoba, nicyo gituma amarika araza kugukindirako. Ngo ni wamuzitiriye uruzitiro rumukiko. Boni iki? Ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije hamwe n'inzu yiwe. Yatunze byose. Wahezagiye igikorwa cy'amaboko yiwe. Kandi itunga ryiwe ryagwiriye mu gihugu. Ariko fagutuma ukuboko kwawe. Wubike ivyo afise byose. Urabe ko atazokurogotako imbona nkubone. Bagenzi mwavyumvise d'abord ko Satani nawe nyene asaba uruhusha. Avuga ngo Mana niwe vyandurukako. Jewe utavyemeye ntavyo noshobora. Tuma. Kandi yituma rigiye mutuma nawe nyene. Kugira ngo imuzazanire. Fagutuma. Ariko fagutuma ukuboko kwawe. Wubike ivyo afise vyose. Urabe ko atazokurogotako imbona nkubone. Musandavuze ngo hajya bijya byose agira. Ajya amasengesho bijya biganza ari karaduza mu rushengero. Kiya gisimba ari karasirimba. Hajya ni kwera muhezagiye. Hajya ni kwera afise visa. Hajya ni kwera bamubwiye amasezerano agira shike. Hajya ni kwera yaronse kontra. Imana irambwira ati Satani, jewe ni jense imitima y'abantu. Naramaze gupima umutima w'uyu Yobu ndiko ndakubarira. Uyu Yobu nanyubaha kubera ivyo namuhaye. Ndamuzi. Satani kugira ndagupingishe ngira ndabikora ivyo umbwiye. Muganda kubwiye subutu. Nukora ku mutima. Iyo ni propriété privée yanje. Aho niho hantu nibera. Hajya nukoreko. Ana butumwa bwiza mwumva ko Satani no mu byakora byose arafise akarimbi. Ariko ntashobora singura karimbi kumusaraba Yesu yashinze. Avuze ngo reka ndakwemerere genda ukoreko. Mwumvirize 12. Uhoraho yisura Satani ati ivyo afise vyose biri mu kuboko kwawe. Ariko we ku mutumba wiwe ntuzomukoreko. Nuko Satani acarasohoka imbere y'Uhoraho. Simba 20. Maze Yobu ava hasi. Abaje kumubwira amakuru yose mabi abana ibyatunze bya bindi Satani yavuga. Birashidwe hasi. Maze Yobu ava hasi. Yitabagurira ko umutamana wiwe yimosha igiharabuga. Yikubita hasi arasenga ati. Stop. Jewe ngisoma ngaha umurongo wa 21 narinzi kwaca avuga ngo Mana nagukoreye iki? Mana ni kuki? Mu gisingo cyo kwidoga ndabasabye murabijambagira avuge. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Kandi nzosubira mu nda y'isataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye. Uhoraho niwe wagaburutse. Izina
nta muntu ashobora kuvugira ijambo atabanje gutunga mu mutima. Aha hacaza composition, uca wandika igitabo cyo gucura intimba, aho uca utangura gutelefona, aho uca utangura kuza muri ruwanje uvuga ngo ntiryoshe. Kubera iki? Si kubera itaryoshe, ni wowe utaryoshe. Ariko umuntu atunze mu mutima arubahutse aravuga ngo izina ryawe nirishemagizwe. Nubwo umwana yagiye, nubwo abana bagiye, nubwo inka zagiye, nubwo ingamiya zagiye, sibyo twari dupfana. Sindi maraya. Maraya mupfana amafaranga, ariko uwo mwubakanye ni mupfana amafaranga. Yasumye atasumye, yarisha inzu atarisha inzu, ni sheri murakundana. N'Imana atavyirishura, n'Imana irakwiriye gushemagizwa. Enda babwiza ukuri bene data, ibi bintu ubutumwa bwiza bubwirizwa kuba equilibre mu isengero ry'Imana. Mwari mubizi yuko hari amasengesho atazopfa yishuka. Yesu araza aravuga ngo dati iki gikombe kindengane. Imana ati uwo mutwaro sindawishura. Mana kindengane ni mubishoboye ati iryo sengesho ntiririmwo, ahubwo reka ndakwereka icyo ndagukorera. Ikirungi kumumarayika ngo amwongera inkomezi maze carabandanya. Therefore hari ibintu Imana itazobishura muri 2023, izokwishura muri 2030, ariko nubwo itavyishuye izoguha inkomezi, izoguha amahoro, izoguha umunezero, izoguha kwinezerererwa. Ivyo nivyo by'agaciro kuri baba Kristo bakunda kuvuga ngo pastor ibi bintu bingeze ngaha, jewe ntibikimugeze no ngaha, bingeze ngaha, ibi bintu ushobora kubyihanganira, jewe ndabivuyemwo. Urabeshe. Bibiri ivuga ngo 1 Corinthiens 10:12 ngo ntaco Imana izokunda ko mugeragereshwa kirenze ico mukwiye kwihanganira, niyabona bigiye kubagora izobacira icanzo. Umviriza, Imana yire kuri ikintu kigoye iragipima ku munzani. Ihejeje kugipima igaciza nawe bikagupima. Ibonye munganye ibiro na matrikire igacirunga iki kintu ati genda ndabona ko avyihanganira. Murazi yo wumvise umengo niwo vyihanganira. Murazi kiba cabaye Imigani 24 umurongo w'10, ni wadende bukigwa ku munsi w'amagorwa. Si bibazo vyabaye vyinshi, si ngorane zikomeye, ni kibazo c'inkomezi zawe, ni kibazo c'inkomezi nke. Urazi nimirije dote sindavyibagiye, nafashe amafaranga yose ngiye gutanga ama avance ku bintu vyose abariko barakora ibintu hirya no hino, nkubita mu isakoshi. Nkubise mu isakoshi cangenda mu Buyenzi, hari ibyo nategeza kubanza kugurayo. Hamashitse nto isakoshi meje kugura kugira ndihe, nsanga hari impene hari kiziriko zero. Apana ngo nivye makei yose. Ubwo nyene hari igihe ubona ikintu gacumera nka redefinesse. Arabamuzi ivyo mbonye nivyo. Ibi ndiko ndabo canabwira Imana ati Imana niyo bari kunyiba ntibari kunyiba muri iki gihe. Numva nogenda kubwira abantu bose nari nembwire ko nshira ama avance. Irindi jwi numva nkemu yera ambwira ati ntugende na hamwe. Hamwe wogenda uhavugira na accident, uhavugira ivyimviro bibi. Genda hahandi ndagukorera, genda mwihinguriro. Nza numva noheba programme zose nari nanditse cangenda mu cumba. Niko nagenda numva umengo mbona igicapo cha Satani n'abadayimoni bari muri celebration. Twagashoboye hajya imitsi iraranda, hajya karaza kwidoga, hajya nibikorwa kakora nikaza kubikora. Nabona umengo bari muri celebration. Nanje numva ijwi rinyongore, Satani ngira ndagukoza isoni, ndakumara amazi. Canagenda ntora ama écouteur, canashira mu cumba. Ndavuga ati ndashiramwo volume ya nyuma ntaza kumva umuntu wo hanze ampamagara canka ndondera. Candagenda igisirimba ntari bwatambe, ndagitamba ndatangwa. Mana ndagushimiye, erega mariage d'abord niwe wandemye, sinari nasenze. Mana umufasha niwe wamumpaye, haraba ariko bararira n'uwo mutwaro, jewe waramumpaye hama wamaze kubitunganya. Amafaranga niwe wari wayampaye, none raba barayivye. Mana ndagushimiye, ubu nyene ngira ndagutambire, ndaguhezagire, ndavuza induru, ndaririmba, ndatamba, ndarambarara. Numvise biheze, nza numva umengo film iratanguye. Din 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 din. Na numva ndi muhamba. Taravuga ati harenda ashobora gusohoka nka jari ho hose. Ngisohoka isi nkuru numva ofet hariyo ahantu ibi ndiko ndababarira. Ni ibintu bigutereka ku misozi, ni ibintu bigutereka ahantu uraba imitwaro kavuga ngo ni wewe wigira iki imbere y'umusavyi uhora. Sose numva mfise inkomezi,
nza numva telefone uti telefone burya rero telefone n'udutelefone nza numva umuntu murabizi iyo uri kurategura urubanza hari abantu tumira hari n'abandi bazokwitumira zerera uwo muntu ntawe nari natumiye ko yari kure narumvise mukozi w'Imana urafise urubanza ego ndafise urubanza nukuri numvise Imana inkora ko ndaguhezagire nawe uzugira urubanza rwiza ntego hama nguragenda hanaha uraza kuraba ngiye kuraba nsanga na $500 mugabo ntarashikayo kuyatora numva urundi rutelefone urumva ojeni naka nibaza kutanze okay idondore ndi naka na naka wahana numvise kufise urubanza nari ngomba kuguhezagira okay uwo mustonga amatelefone 3 yose y'abantu batari no muri liste ya invitation mugabo Imana yabwiye cana urajya jambo rivuga ngo vyose n'abasavyi b'Imana ishatse ukoresha buzi irabakoresha ishatse ukoresha butazi irabakoresha ikishaka n'ikihitamo haleluya ndiyumvira iyo nza guca mbandanya programme kumure nayo kugira stress n'imyidogo ariko nagombye gukora iki ngomba ngwiza inkomezi zo mu mutima ngomba kuba kubugingo ngomba kubugingo bwanje bumererwa neza icyo nicyo kintu cy'agaciro dufise ngomba ndabagira abakunzi bo kwihererana n'Imana kugira ngo mumenyere kugwiza inkomezi z'umutima je nahejeje humanite ni debrouiller nirihira hama mejeje université humanité kameme nari nzi n'ivyo nshaka kwiga ariko malgré ko nari nshaka kuvyiga sinabona aho minervari zoyo kwera Imana yanyizeye hakiri kare nakijijwe ubwa mbere muri persecution mbi nkubitwa ntafungura ubwo Imana irambwira nzo kugira umuco waha hantu guhera Imana icituma haba kawo financier yo muhira kabisa bino birakoroka ubwo Imana yambwira nzo kugira umuco cantangura rero gusanga Imana ari je yagize responsable w'umuryango wose ngakora utuntu tugacamo mugamejeje humanité bica birikupa vyose muga nahinzi ico nshaka kwiga nahinzi naho nshaka kwiga ariko iyindi nkuru yari yuko nta minervare mfise ndiko ndaja mu bwabwigobeko gukomeza kugwiza inkomezi z'umutima gukomeza umuntu wanje w'indani numva ijambo rije ngo umugororotsi wanje azobeshwa no kwizera niyo njorora ntazohimbara umutima wanje bisaba rero kwizera okay aho hantu batubwira ko tegezwa kuriha 20,000 dabo yo kwiyandikisha na 20,000 narayasabye ndavuga ati ndagiye kwiyandikisha ngiye kwiyandikisha mugabo mu mutima wanje hariho kwera hari mu kwicumi ishuri ritangura mu kwa mbere navuga ati Imana twatuntu nkora tuzoba twabandanije Imana ati ngomba ndakwigishe neza mu kwicumi na rimwe mu kwicumi na kabiri bacatubwira ngo abantu bashaka kwemeza neza ko ariho bazokwiga baze bazanya yandi 20,000 ba confirme murabyumva tu confirme vuga ati Imana none ibi bintu ngende kwemeza subira hahandi subiye hahandi buri umukristo wese abwizwa kuba afise hahandi hiwe apana mu bandi ariko mu bwigobeko ngiye numvira indi ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye Mana no kwizera ibikorwa nibi rondera 20,000 ugenda ukonfirme ndayaronga cyandagenda ndiko ndasinya ko ariho nzokwemeza mvuga mu ndimi Imana ndagushima ko ahantu nzohiga sinzobura minerval sinzobura ingene ndabigenza sinzobura ingene ubigenza ingene ndiha ni naho indirimbo yavuye cyanda confirme toujours nainze ati kumbure twatuntu nkora tuzoba twatanguye gukunda Imana ati yaha ngira ndakwereka urundi ruhande utazi mu kwa mbere ndavyibuka hari nka lokata baca tubwira ngo vendredi Thailand vendredi mwese mercredi utazoba arariha tuca dufata ko atazokwiga
turirendi ndiko ndasohoka aho hantu kwakora ntakonzi ziracamwo icyo nzi nuko aremi zira atari nzira ntabura uko abigenza ni uzuri ibyapfuye witi bitariho nk'ibihari ni nawe nirubikora ukabikomeza. Kuwa kabiri nta na kimwe cyayi bwagende. Kuwa gatatu canumva amakuru ngo turabongeye iminsi 2, kuwa gatanu niho bizohera. Jeudi twaye duse louange camvuga ati nije wa mbere nza kuzinduka, ndazinduka atanu mwaraza ndabajya ama avance, ndagomba kuza kubanza kubwira Imana. Nari numva ngomba kuyibwira ati Imana je vraiment nari nzi ngo ndakuzi mazige nkijijwe ndakumetriza mugara akantu ngirungirire ntazi. Nari numva ngomba kuyibwira utujambo kwera turakundana. Canazinduka kiriti atangura 17h30 nza nka 16h ndaza ndicara, nicaye hangira ntangure kubwira ati ndagukunda ndagushimira ko ndi wawe, ivyanje byose urabizi ndabishingira intara. Ngira ntangure kuvuga numva mwene data araje aho nyene nawe yaje yumva yozinduka, yumvise yozinduka kandi yarazi igituma. Hama taraza ni sawa mwitwa bandi nitwa uko. Okay, hama bahe turidondora. Okay, hama none uriga ndiga. Imana iguhezagire. Je numvise je no guhezagiza akakana. Imana iguhezagire. Acarama ampaye misi yose murabizi envelope urashobora kumva ikirimo, urumva ko ari kimwe canke bibiri. Nta profesi rinda kuboneka urumva ukozeko. Narumva ko ari nk'akanoti kamwe canke tubiri tubaye twinshi. Hama mu ndero y'ikirundi kirazira gucurabiraho nyene mu rupfasoni rwinshi ndabika. Hama nukuri Imana iguhezagira urakoze mugabo navuga nti ntugume mbandanya ubwira amajambo menshi uve ngangomba kuja kuraba ikirimo. Ndavuga ati sawa turavugana hama turaheza waba tucandiruka hari inyuma. Ngizuko nukuruye nsanga na $1, nsanga ni top minervare nkeneye ubwo nyene nsambuga ukukora ntavyo nzi ziracamwo tonzi atari nzira ukwakora yo itonzi nuko namubugaragwa bandugo. Uwo munsi nabuze kuvuza induru, ndabura gutwenga, ndabura ico mvuga, ndabura ingenda bigenda urandengera kwe ibi bintu nkoreye. Ndababwije ukuri n'iziyo myaka 4 sinigeze ndonka umuntu yisharja muga chaque fois hageze histoire y'igikona je ndayizi, histoire y'igisiga ndayizi, histoire y'Imana ishobora gukora misi yose hageze nama mfise umuntu Imana ateguye ngo numvise. Ndabasengera Imana haboneka abantu bumva ku bwanyu mu izina rya Yesu. Umva umunsi umwe ho ndumva nyimba kwizera kwa inkomezi zagabanutse. Navuga ati reka nje kuba ku mutante yari hafi y'ishuri, amahera ya bisi ni menshi. Namaze yindwi umuri uraza unyishe numva ndushe mbabaye, numva ijwi ry'Imana ati wangaye ko nshobora kubigukorera. Nagize navuyeyo, sinigeze mbura minervare aya bisi, sinigeze nsiba ibyo ndababarira ndabizi. Ariko aho bihera
nuko ubwiza inkomezi z'umutima, nuko utunga mu buryo bw'umutima wawe. Kwera mu mutima wawe, twe tumenyereye inzira z'ikaburimbo, ariko hari izindi nzira Imana yateguye zidaca mu ikaburimbo, zica mu kirere, izindi zica mu mazi. Izo ntuzimenya igihe utagiye, ntazumenya. Haleluya, haleluya. Munyumvirize, gira mugenzi ati kujya uhora uja kuraba situation muri banki, mubarire abariko uraba situation y'umutima wawe. Yo mumenetse umutwe ukagumaho, muhora mugira checking kwa muganga. Gira mugenzi ati ugire na checking yo mu buryo bw'umutima. Umuntu wese yumvise ibimenyetso bitameze neza mu mubiri arihuta kuja kwa muganga kugira ngo barabe consultation. Niko wabwirizwa kumera. Mu bisanzwe hageze ahantu wumva avuze gutanga ishikanwa ukumva birakujya, tugenda ugire checking, uragwaye. Mu bisanzwe usigaye wumva ubesha ukumva ni normale, ukumva naco bigutwaye, genda ugire checking, mu mutima uragwaye. Usigaye wumva gusambana, ngo je numva kweri ngo mwino misi numva shaka gusamba, uragwaye. Normal man ivyabwirizwa kuba normal. Ufise mwe muyera hama bibaye wabwirizwa kumva alarm ubwo nyene ukati ibi bintu sigwanje, ibi si ivy'iwacu. Ubugingo ni ikintu gihambaye cyane, ubugingo ni ikintu gihambaye cyane. Ndababwiza ukuri, ni watunga mu buryo bugaragara, garanti bamaze kuyitanga, ubwami bw'Imana murasezeranye. Mugabo kubariye ngo utunge mu byo mu bigaragara, mugabo kuri mesure imwe yo gutunga ku mutima wawe. Nico gituma ko witwararika idiri, wabwirizwa kuba ariko witwararika n'umwanya wo kubana n'Imana. Kubera ko ufata vacances ugiye gutembera, udashobora gufata vacances yo kuja mu masengesho. Kubera ko dufata ikonje dufise urubanza, tudafata ikonje tugiye kwiherera, umengo ni ibintu bisuzuguritse. Ariko ndababwira ukuri, igikomeza ubugingo bw'umuntu si ibyo umuntu afise. Ibyo umuntu afise birahomba, birahera, birahindagurika. Intebe y'icubahiro wicaye ejo izokwicara kabandi. Igikomeye ubugingo bwawe, ubugingo bwawe. Reka ndabereke rero urunganwe rwa Yobu. Yobu yari afise, ariko ibyo nagenda bare n'ubutumwa bwiza. Misi yose mu buzima bw'umwana w'umuntu hari ibihe byo kunezerwa, ariko hari n'ibihe by'umubabaro. Hari ibihe byo kuvuza impundu, ariko hari ibihe byo kuganya. Hari ibihe byo kubaka, hari ibihe byo gusambura. Ariko inkuru nziza, abagwije inkomezi z'umutima, abatunze mu buryo bw'umutima, no mu bihe by'ubugaragwa, no mu bihe by'ubugaragwa bagenda bunguka inkomezi. Witwa Yefuta yavutse kuri maraya. Avutse ababyawe mu nyuma baravuga ati uyu ikicibwa araba tumute tumwirukana. Agiye baramwirukana, yari rejete, yari yatawe afise igikomere. Ariko agiye niyaciye agenda ngo avuge ngo Mana kubera iki ujya twakirijwe rimwe, Mana amasezerano jembe nagize iki. Yaragiye avuga ati hako ngo ntakaze umwanya n'indoga, ngomba ntakaze umwanya ndi mwitizi. Agenda yiga kugwana, agenda kubita amapompaje. Kubera mwibuke mu isezerano rya kera bagwana mu buryo bw'umubiri, ariga intambara apana kwidoga. Nico gituma mu gisingo cyo kwidoga gwiza inkomezi, ubaka umuru wawe w'indani. Yesu yavuze ikintu gikomeye, amaganya yawe ntaco ashobora kukungura. Widoge nibikungura ikintu na kimwe. Agwiza inkomezi, aragwiza inkomezi, agwiza inkomezi. Mumbe Imana yayindi taburinge nibigenza, icituma babandi bamwirukana bategwa n'abansi, batewe n'abansi bararabana hagati yabo. Mbega muri twebwe twari amableba, hari uwo shobora kugwanya bajya abantu barabura. Muri twebwe twari mayoneze, hari umuntu numwe oya. Mbega muri wewe ukunda kujya akabrochette, hari uriho. None ko muri twebwe tuguwe neza tawuhari wo kutugwanira tukora iki? Baca baribuka ati yo
turi bukundi muntu mu bigaragara umengo ntaco afise, ariko ico tumuziko ni umuntu w'umunyenkomezi, wa wundi yefuta. Tugende tumwisabe. Nagira ndababwiza ukuri, ni waba utunze mu mutima, hari abantu bazoba batunze ibigaragara, bazoba bajejwe kuza kukuraba, bazoba bajejwe kuraba, bazoba baje barondera iki? Bwa butunzi bw'umutima ufise. Baritora baravuga ngo reka tugende tumwisabe, turemera duce bugufi. Ndagomba ubone iki gicapo, ndagomba ugire iki gicapo, kandi ibyo nibyo bizokubako. Ndagomba ugire iki gicapo. Abakwirukanye, abaguteye akagere, bariko baraza baciye bugufi. Twasanze ibyo ufise ari byo dukeneye, twasanze twarakwihenzeko, twasanze twarabishije amaso y'umubiri, twari dukeneye uze udufashe iki kintu. Kandi si ibyo gusa, niwe tuneshereza ijya ntambara, turakugarantishije uzoca udutwara. Dawidi yari undi yabayeho jete. Hageze abantu baha ibitsibo basiga amavuta, abavyeyi ntibamwibutse. Barazanye Eliyabu, barazana nyene byose byari bigangi, barakibagira. Umuvugishwa arabaza ati nta kandi, twari twibagiye, hari akandi kari inyuma y'intama. Bo bari bazi intama, mugani kari kumwe n'intama gusa, kari kamenyereye kwiherera. Kari kumwe n'intama, ariko kari kumwe na nyene intama, kariko kararagira intama. Uhoraho n'umwungere wanje, eka naco nzokena namba, mutanyacu bwasi ajoli ruhande ya nanje we nanje. Nyaka yose kari mwishamba intama me, ariko Uhoraho niwe mwungere wanje, Uhoraho niwe mwungere wanje, Uhoraho niwe muzigamyi wanje, Uhoraho niwe nkinzo yanje, niwe munara muremure nihishamwo nkaba amahoro. Uko kabivuga kakunguka mu mutima, kagatunga mu mutima, kagatunga mu mutima. Musi umwe haza idubu ije itwara umwagazi w'intama. Mumbike ikintu, sinikuye muri ko murasoma birandika ikintu. Idubu iraza n'intare bifata umwagazi w'intama. Dabo vitesi y'intare, umuvuduko w'intare tugeranya n'umuvuduko w'imodoka. Dawidi rero karafitanye ahantu kazinaniye n'Imana, ku buryo umuvuduko w'intare yarirutse, kirutse kumva siko, kumva speed katazivuye, ikigatuma gasikira intambwe. Icyo ni cyambere speed. Hama inguvu z'akanwa k'intare n'idubu itarajya umwagazi, sindiko iki kintu mucumva. Arashikara waka, ibyo kakabibona rimwe, kakabibona kabiri, kaca karavuga ati ibi bintu bwari bwo bwose zaburi nguma mvuga, za ndimi nguma mvuga, rabashata kabaya, bya bindi bwa bundi sindiko ndatakaza umwanya. Umunsi umwe toujours Imana irafitse ukuntu icira inzira abantu bazinanye nayo ahantu mu mpisho. Yavuze ngo nzoheba Egiputa ku bwanyu, hari ibintu iheba ku bwa wewe, wama umurondera ijoro n'umurango, wama wiherera bagutwenga. Bazanye Goliyati, nico gituma yavuze iki kintu, reka jenje kumutera. Ndavyujya ngatsa nibuka ibintu nkunda kuhura nabyo, hama nkibukako mu bisanzwe je siniruka kujya, mugabo kubera Uhoraho nasanze nshobora kwiruka nk'imodoka. Hama kandi mu bisanzwe zijya nguvu sigwanje zo kwaka intare nkayitabura umunwa. Rero ndamaze kubona izindi nkomezi zitagaragara, atari nkoho, atari icumu, atari epe, atari nk'izo. Mwami nyemerera nje kugwanya ujya muntu ati peti wewe ubusigo buhuma ni buba bunini ugira wiyawurega mwana ufise ibibazo ibi. Mwami nta kibazo mfise ikibazo ahubwo c'umuntu ari karacokora ubwoko bw'Imana. Ndeka mwibuke bamwambitse ibigwanishwa byo hanze, yavuze ati ibi mwami
sibyo menyere, kandi ku ntambara mpora mbona ibyo ntibikenewe. Hari akandi kantu atsaragenda asi imbere ya Goliyati. Mwibuke kwara agasuzuguye kubera tujuru kuri ubutunzi bugaragara ntabwo yari afise. Yo mwana baragushuhuye jendi mbwe ndimbwa rurebe ya miru. Dawidi ati ahubwo nuri miru uri nyina wazo. Jeje kungwanya kuri ati ufise inkone toya wihenze. Akana kantu nafuye kwitwaza mugabo ubundi sinde kugwanya mu nkomezi zanje, nje kukugwanya mu izina ry'uwankijije itubu ry'uwankijije intare. Ndabibariza ikibazo, urubuye runini baruguteye mu bisanzwe go kwica hama kandi rukagutuma ugwa hasi. Mugabo bakurashe akabuye kaja mu itopito, sinibaza kuruje ya ningene baruvuze rwaca rutegerezwa kugwa. Hirya ni ryari buye na kandi Imana yakoresheje gusa. Nico gituma iyi equilibre ibwirizwa kuba. Ndarota abantu kandi ivyo nivyo bizo Imana izobikora. Badashonje mugabo kandi bakunda Imana. Na diplomate yawe wasiza aho hanze igipira mugabo kandi uje ukumva uraciye bugufi, wotamba, woduza ibiganza, wofukama, worira, umva worambarara. Abantu vraiment azobaberewe bien, 0 faute, 0 kilometre mugabo kandi ashitse arambarara. Bavuze ngo turaja kubaka, ashobora kwambara zijya jire akaja mu bandi. Very simple. Kubera ubutunzi nibuzova kubera wayofashe igito. Oh ya, iyo ni mentalite y'isi. Mentalite y'isi n'abanyafrika niyo uko abantu bose baguma kwita manager. Manager. Ngo manager. Ngo nyene imari. Turakunda amatitre, amapete. Hana abantu reba jana nago umubwira uraberewe. Uvuze waruvuze ngo iki ofeta agusubijemwe yavyumvise mugabandi bavyumve. Uvuze ngo uraberewe vraiment. Unywa ifana nakubwira ngo bakuzana ifana, akubwira ngo bakuzanira ikazi ya ifana. Ofeta yumva nyine ifo ko ivyo binabikira. Ariko generation y'abayobu ni generation y'abafise mugumengo naco bafise. Uko Imana ibaduza niko bashishikara kumanuka. Uko Imana ibashira hejuru niko bashishikara kuyishira hejuru. Haleluya. Jibyo ndabisenga vraiment. Ndabasenga abantu Imana umviriza ibahezagire bya bindi bya Isaka bavuga ngo tuve muri aturuta. Haleluya. Okay. Mwumvi ikintu negereza kurangiza. Iyo uri kuratunga mu buryo bwo mu mutima ni nka assurance. Mugihe uzoba mu bugaragwa ni assurance ko no mu bugaragwa uzobaho. Mugihe abantu bose bazoba ariko baragutera, mugihe atabyizigiro na bimwe. Abaheburayo 6 hera ku 13 ndashaka 19 ariko hera 13. Hamwe Imana yasezeranira Aburahamu isezerano kuko atawe yogira indahiro ayiruta. Yarirahiye iti, yarirahiye eka no kuguha umugisha, no kuguha umugisha nzowuguha kandi no kukugwiza nzokugwiza. 15 niho vyamubereye, niko vyamubereye amaze kwihangana ahabwa ivyasezerano. Ego kuko abantu bagira indahiro ubaruta, no mu mpari zabo zose indahiro irengeje ikaba ariyo iziheraheza. Yego cyo cyatumye Imana igomba kurushiriza kwerekana abaragwa ivyasezeranwe ingeri imigambi yayo idahinduka, ishira hagati indahiro kuba umuhuza kugira ngo bibiri bidahinduka
kugira ngo bibiri bidahinduka ivy'Imana itabasha kubesheramwo biduheshe kurema cyane twebwe abashitse mu bugingo nibwo kugumya rwose ivyizigiro vyashizwe imbere yacu. Ivyo vyizigiro aho ubanza utekana ngo ivyo vyizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima gikomeye. Abazi ikiziriko sharpe kuba mama ndakunda gukina ubutumwa bwiza. Nsomera rero ego ivyo vyizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima gigumye. Ivyo vyizigiro tubifise nk'ikiziri ku mutima kigumye gikomeye shinjira hirya y'igitambara gikingiriye ahera cyane. Ahantu ngoma mu ntegera umviriza, iyo utunze mu mutima hari ikintu gifata umutima wawe. Hari ivyizigiro batarinda kuremesha, batarinda kuvuga iki, kirakuziritse ku buryo niyo ushaka kubivamwo ntibikunda kubera kiraziritse ahantu bashize ifundo. Ijya foto ni ikintu bitwa ankre. Iyo ubwato bushitse ahantu kugira ngo ntibuze bayita ngo inanga mu Kirundi, kugira ngo ubwato nibubabe butwagwa n'umuyaga tufate bashitse ku nkombe usange bwagiye, kiya kintu ico baterera ahantu bagatibura gose kugira ngo gifate ubwato kiubuze umuyaga wose uza kuza ntuze gutwara ubwato. Kijya kintu rero mu Gifaransa bariko baravuga iyo verse ngo ivyo vyizigiro bimeze nka ankre, iri ahantu kure cyane, ahantu na Satani adashika. Handi niyo bariko barakuvuma, handi niyo bagutaye, handi niyo baguhevye, handi bose bavuga ngo nibigikunda. Ivyo vyizigiro birakuboha ucuvuga nka Yobu ngo Yobu 19 ngo ndari ku mucunguzi wanje ari muzima kandi ku munsi umwe azokwikangurira kungirira neza. Bose bariko baraca urubanza, bose bagiye. Wari ufise impamvu zo gusara, wari ufise impamvu zo kuzikura, ariko ivyizigiro kubera uratunze mu mutima, nutunze mu bigaragara gusa, urimba cane mu kubana n'Imana, uratebana n'Imana, birakubosha nangomba kuvyibohora vyanse. Abi ivyizigiro vyabo bihagaze kuri tante na oncle, bihagaze kuri naka yicaye mu kibanza kanaka, gihagaze kuri general na colonel na ntuzeye, gihagaze kuri naka ari muri Canada na Etats-Unis na Australia. Ivyo vyizigiro ntibi bavuze ngo gisika kure cyane, ivyo vyizigiro nibishika cyane. Kandi haravumwa uwizigira umwana w'umuntu, barunamye baratemvye abo bizigira abana b'abantu, ariko abizigiye Uhoraho barahagurutse baremye kubera iki? Ivyizigiro vyabo si vyahagufi, ivyizigiro vyabo bishika ahantu kure cyane. Bavuze ngo ahera cyane na hantu na Satani adashika, na hantu yinjira Imana gusa, na hantu we ivyawe biziritswe nayo gusa. Rero we umenyereye kuzirikira ivyawe aho hantu, ivyizigiro vyawe birakuboha. Barakubwira ngo tukimana, ewe Yobu tukimana bivemwo, raba ingene ubigenza. Umukobwa nka wewe 0 foot 0 kilometer nka wewe vraiment tararongoka, raba ukantu bigenza, gira ukunukunuko bica bikunda. Hoya babwire ngo ivyizigiro vyanje bimeze nk'ikiziritse umutima gikomeye cyane gishika hera. Bakubwiye ngo erega yaravyibagiye antuka ibi bintu kumbure yarabivuyemo, ivyo sigwawe bizobana abana bawe. Babwire ngo ivyo vyizigiro biramboshe nk'ikiziri kumwe, biraboshe umutima wanje. Bakubwira ati sha oya vraiment raba nawe wereka kuguma wihagararako. Babwira uti harashari ivyizigiro. Igiti iyo giciwe kandi rero ikosa re Satani akora yaciye igiti nagica mu mizi, kuko mu mizi si wafitiye uburenganzira. Araguca uno munsi ariko imizi nuhora yifise. Mubwire ati rero ko ataciye imizi amazi azongera kuza. Iyo ico giti cyumvise amazi kizokongera kunaga. Mu bisanzwe barankuye mu kazi mugani bakuyeho ubuzi bwose. Mu bisanzwe yarampevye ujya museri mugaba abaseri baracariho. Abo bandi bibagira ubwengo ivyo vyizigiro. Kandi rero Paulo yaje avuga iki kintu ngo ivyo vyizigiro nibitetereza birambo. Ndabasengera bibabohe kuno,
ndabasengera bibabohe. Niwumva ugiye kudende bukigwa, inkomezi zuhoraho zize, umumarayika akongera imbaraga mu izina rya Yesu. Hahandi muca mu bibazo n'abantu bamwe, abandi ukumva bariko bararira, ariko bakabona tout va bien. N'amahoro. Kuguma wibabura sinibabura, ndatunze ntiwora, amerewe neza, amahoro nifitiye ntiwora, umunezero mfite. Musanzwe tuba dukwiye guhindura n'ingiye dutambuka, muga ko tugomba kwicisha bugufa abantu nayibona, ca tuguma kwako. Iyo Bibiri ivuze ngo nimuze abarushe mwese n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje. Ijya ngata murayizi, nizi gitenge baje. Pastor agira tange kakarorero. Ngirira ingata sha. Ndababaze ingo. Aka kantu niki kiremereye. Iki kiraremereye. Ntabarumbwire iyo Yesu avuze ngo mwikoreze ingata yanje, ashatse kuba bari ikintu kimwe. Ibyo ngaha kwisi hariho dehoye deba, hariho bimwe zoba bigoye, hemwe bizobaremera, harimwe bizobara umutwaro munini. Mugabo jewe Yesu ubwiza bwanje umengo ibu yabubatsi bagaye niryo ryacitse rigomye imfuruka. Eraba akani gatoye cyo birantangaza ingene umukarani ashobora kubagira yikorere 100 kilo, mugaca tora akantu gadapima n'ikilo ngo nshirirako. Wabyumvise? Mu bisanzwe savuze ngo tumwikoreze, ashatse kuvuga ngo gwiza kubana nanje, kubera nihagera aho hazi ibintu bibaremera. Nubwo biremereye nzobatiza, bwa bwiza bwanje buzotuma uburemere butaba bwa bundi. Hama mugende mube muri kwisi mwikoreye bimwe n'abandi, mugingata bo ntazo bafise, we murabufise. Bo bazokwikorera n'ibifaransa byabo, donc tu vois normalement en fait logiquement parlant, mwe namwe muzovuga ngo spirituellement parlant. Hey ibyo ni byo mwe muzo, iyo niyo ngata yanyu, haleluya. Umviriza ndababari, je ndatangara. Yosuwa 8 Imana ibibwiye Mose, ntiwasomere kandi havuge. Ndatangara ingene Imana ibibwiye Abisirayeli ngo nimugende kwinjira muri Kanani. Hama bagiye kwinjira, munyumvirize, intambara ya kera yari ibipfunsi, yari yo gukubitana kukebana kugira gute. Mugabo aca babwira ngo, ntiyababwiye ngo gira amapompaje mwiga iby'intambara, yababwiye ngo hariya mugiye muri Kanani mu masezerano muzohasanga amahanga 7 abamenyereye iby'intambara, abarusha inkomezi. Mugabo je nari nzi kwaca babarira ngo gira amapompaje menshi, mugira amatizi, muterura ivyuma, mwige kurasa imiheto. Mugabo ntiyababariye ibyo, yaciye ababarira ngo ibiri muri igitabo cy'ivyagezwe muze mu byamize ku munwa, ku murango no mwijoro, mubirimbureko n'ibyanyu bizogenda neza. Ntabara mumbarire gatoya, gute igiye bagiye kugwana n'abafise imyami, muga Imana itababariye gutegura imyami, ibabariye gutegura inkomezi z'indani. Gute kera abayicara bafata amayepe n'imyami, mugabo nibabariye ngo genda mwige kurasa, ibabariye ngo teba mwijambo ryanje, muririmbureko, mugende mugivugako, mugende mugitondera, mugende mugimenyereza. Ibyanyu nimwashika hariya bizogenda neza. Hari intambara utazogwanisha amashuri yawe, hari intambara utazogwanisha ubwenge bwawe, hari intambara uzogwanisha ibigwanishwa by'imwemo, kuko abo tunigana saba inyama n'amaraso n'abakuru n'abasubasha n'abaganzi si umwiza. Haleluya. Amandagiza ahantu 62 umurongo w'10. Ntimwishimire agahahazo, kandi ntimwizigire ukunyaga. Ako gakurikira niko nkeneye. Itunga nijyagwira ntimuzorishireko yemwe bantu b'Imana. Ibi biri muri bimwe Imana yambwiye. Imana igiye kubugururira, Imana igiye guca inzira mutamenyereye, ibitari byitezwe byinshi muzobibona. Itunga rizogwira. Benshi nimwona byibaza ko ari muri aka kanya gato, ariko muzobe nawe iriko biragwira. Ariko bavuze ngo ntimuzorishire ku mutima. Umva New Living havuga ngo, aha bavuga ngo itunga nijyagwira nimuze murishire ku mutima. Bavuga ngo and if your wealth increases, don't make it the center of your life. Nijyagwira ntuzurigire centre y'ubuzima bwawe, ntuzurigire ikintu cyo kubakirako. Icyo ni ikintu gishobora kugwa. Ikigomye iryo tunga n'ubutunzi bw'umutima. Rero nijyagwira, Imana irabivuze ko rizogwira. Iyo yari inkuru nziza.
iravuze ko rizogwira. Mugira ikirakugabisha nturigire centre y'ubuzima bwawe. Korani hari amavuta mutarabona, mugabo Imana nigomba ko tubishyira ku mutima. Umutima tugumiza kuri l'essentiel, tuyigumiza kuri bimwe ya yindi idahinduka. Don't make it the center of your life. Ntuyigire centre y'ubuzima bwawe, kubera bizoca bigusambura ukamara kumva sigaye umenga uraruta mugenzi wawe. Hangwe hari ikintu kitariko kiragenda neza. Aracari mwene data, aracari pastori wawe, aracari umurongozi wawe muri serire, aracari umurongozi wawe mu bamama. Rero nimwamara gutunga ibintu itunga rikagwira, mwiyubare. Ndarangirije kuri wa murongo Deuteronome gusura mu byageze 8 hera ku murongo w'indwi basi. Handitswe ngo kuko uhoraho Imana yanyu abajanye mu gihugu ciza, ni igihugu kirimwo imigezi, amariba n'amasoko, byatobotse mu myonga no ku misozi. Si ahantu hamwe bigiye kuva, si umugisha uva ahantu hamwe, izocishe no ngaha iyo mu misozi iyo hehe musangira ikiraza. Igihugu kibamwo ingano, sayiri, izabibu, ibikoni, ibikokomanga. Ni igihugu kibamwo imyelayo n'ubu. Izi ni sorte z'ibintu Imana igiye gukora, ni cocktail y'umugisha. Ni igihugu muzokenukiramwo ivyo kurya. Haleluya. Ntimugire icyo mugikeneramwo. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare n'imisozi mwoshobora kwimbamwo imiringa. Muzokwama mu gahimbo. Mushimire. Inge gato pasi. Muzokwama. Bazokwama bahimvye. Muzokwama mu gahimbo. Hinge gatoya. Twarigeze kuba tumara igihe dufungura indya ku buryo izo ndya umugenzi wanje yazita sutundi. Tugera dutangure gufungura tutaranafundurura ngo turabe ivyo ari byo. Yarabizi ku murango umuceri n'ibiharage, mwijoro n'ubugari n'ibiharage birazwe. Mu gusenga acavuga nuko rero mana sutundi ni twaduharage n'ugaceri. Misi yo cyana mutazira sutundi. Hari igihe cyo kuba ku meza utaranafundurura ukabuza ibyo uza gufungura. Muguyu mugisha avuga ngaha n'umugisha yo hinge gati yo. Umva hari igihe cyo guha agapapuro umukozi urinda kumwandikira nk'uko umengo n'umunyeshuri wiwawe ngo ibiharage ngo inusu, ngo irengarenga ngo senksa, ngo ipiripiri ngo desa, ngo umunyu ngo truwasa, ngo inyenyenyenye truwasa. Ivyo bihe birahari, mugabo mugisha Imana ikiravuga nigihe umukozi nta gapapuro aribwira ivyo yo guhindurira uno munsi. Kubera iki? Uri mu bihe vy'agahimbo. ngo ikire muzokwama mu gahimbo. Mushimire uhoraho Imana yanyu, igihugu ciza yabahaye. Umviriza, hari abantu bari ko barumva igihugu bumva Burundi, Etats-Unis, iki igihugu ni kirere, ni territoire Imana iguterekamwo. Ntibivana nuko ari mu Burundi canke ari hanze, bivana nuko ari yagusize mu gihugu. Komeza. Muzokwirinde. Yo mverero muzamwirinde ntimuzokwibagira uhoraho Imana yanyu. Murumva akantu bagumye bashiramwo, nimuze mwoye kwibagira uhoraho Imana yanyu. Yego. Mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe, imanza ziwe zishinzwe n'amabwirizwa yiwe, ivyo ndabageze ubu munsi. Nimwamara kujya mu gahimba mukubaka inzu nziza mukazibamwo, amasho yanyu n'imiguku yanyu bikagwira. Yesu atubwira kugoroka, ni na Yesu ashobora kuduha gutunga. Yesu atubwira kumwuba, ni washobora kutubwira kubaka inzu. Kandi abenshi bimbira ngo mu myaka 10-15, kandi rero uri gukora igiharuro we udashobora, igiharuro c'umushahara wiwawe. Aho ibyo biharuro banzu bireke. Ariko Imana nyene, God of Abraham, Imana y'umugisha wa Abraham, izoba kubaka amazu. Muzokwirinde ntimuzokwibagira uhoraho Imana yanyu. Mukareka kwitondera ivyagezwe vyiwe, imanza ziwe zishinze n'amabwirizwa yiwe, ivyo ndabageze uyu munsi. Nimwamara kujya mu gahimba mukubaka inzu nziza mukazibamwo. Kandi bavuze umviriza, hariho kubaka inzu kubera atako urumva nta kuri bubigenze, nta kuri bubigenze urayubaka muri plan za bose zibikorwa rusange. Ariko ngaba bavuze inzu nziza. Tanga urugira igicapo, tanga urubaze plan, ugire na plan y'iciyumviro ciwawe. Nta kibi kirimwo. Birashoboka yuko alubumu ya 3 nzoyigirira muri kavi wawe.
kuri wawe ndafise kubaka ahantu azohora himbaza Imana uzoca untumira nzoza ndahagirira nimwamara ego nimwamara kujya mugahimba mukubaka inzu nziza mukazibamwo amasho yanyu apana ngo mukayapangisha ngo kubera nyene ngo apana ngo annexe yo kubamwo sawa amasho yanyu ni mikuku yanyu bikagwira mukagwiza ifeza n'inzahabu mbere n'ivyo mufise vyose bikagwira hinge gato hari abantu bagiye gucigwa inzira mu gukora ibikorwa by'ubworozi ngaha. Hariho n'abandi Imana igiye kugururira ibijanye n'inzahabu, ibijanye no gucukura ubutare. Mana yanje je sinzi, reka twibandanirize. Maze muzo kwirinde, muze mwirinde, muze mwirinde ngwiki imitima yanyu toujours imitima yanyu nizo kwishire hejuru ngo mwibagire uhoraho Imana yanyu, ngo mwibagire uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Simba kuri 17. Kandi muzo kwirinde ntimuzo kwiyumvire mu mitima yanyu muti ubuhizi bwacu n'inkomezi zacu nivyo vyaturonkesheje ubu butunzi, ariko muzo kwibuke uhoraho Imana yanyu kuko ari we aba azobaha ubuhizi. Haleluya, ubutunzi. Amen. Kugira ngo ashitse isezerano yasezeranye arahiye basogokuruza banyu nkuko biri n'uyu munsi niko biri. Umviriza ndabari, iremeye kwigiye kubagwiza, iremeye kwigiye kwagura, iremeye kwigiye gutuma mujya mu gahimba, ariko ibyo byose igumye bashiraho ikintu mugume mwibuka nkuko imitima yanyu ize yirinde kwishira hejuru. Niwumva ari ikintu gitanguye kumva umengo brother ni wowe ukimura, uzomenye ko umutima wawe uri kuratosekara. Ugwanire ko umutima wawe ugumutunze, ugwanire ko umutima wawe ugumuciye bugufi. Nibagutera amashugu uyatora uyasubiza Imana, nibagushyira hejuru ugenda unyika ati si ubutore bwanje, si inkomezi zanje, si ubushobozi bwanje, mbega nari kugira ngo ntoranye muri iki gihe, mbega nari kugira ngo nkoreshe uko, uze wame usubiza icubahiro nyereco. Umwami Yesu abahezagire, abahezagire, abahezagire. Ndagomba sengana n'uyu muntu. Urabyumva ko ubutunzi bwo mu mutima ntibwari kirenga, urabwumva ko hari ahantu wari kure, hari ahantu utari wegeye. Ndagomba sengane nawe kugira ngo Imana isubize inkomezi mu mutima wawe. Kumbure wari no mu kibanza uri kuravuga ngo ibikombe kindengane, wumva umengo biheba, ariko Imana isubize intege, isubize inkomezi, isubize vya vyizigiro bimere nka cakiziri ku mutima bikuboshe. Turamvuye ibiganza byacu data mu izina rya Kristo Yesu. Ndagushimiye uhoraho, ijambo rya wavuze ngo nkuko imvura na shereki bidashobora kugwa ku isi ngo bigende bidatosheje isi, niko n'ijambo ryanje ritazosubira inyuma ridakoze ico ryabwirizwa gukora. Ndasengera uyu mwene data wese yumvise iri jambo, iyi ni imbuto idasanzwe. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu, iyi mbuto yama ivyamwa muri we, ubu butunzi bwo mu mutima, uyu mutima ukwegera, uyu mutima ukurondera, uyu mutima wiherera, uyu mutima uciye bugufi, uyu mutima ubandanye uhuzagizwa wifuza amahema yawe, abari wubakuru ubu wese. Ndasengera uyu wese ururunganwe rwayo rw'abantu badakunda Imana kuko bafise gusa, ariko no mu bihe by'ubugaragwa baguma bashikamye, baguma basemagiza Imana. Ndabasengera izo nkomezi, ndabasengera uyo mutima, ndabasengera ibyo byiyumviro mu izina rya Yesu Kristo. Umutima uciye bugufi, umutima uciye bugufi, umutima ushira hejuru Imana, umutima uguma wumva atacu ufise, abari ubandanye ubaherekeza Mana. Imwemu yo guca bugufi, imwemu ya simplicité, esprit ya simplicité iganze muri aba bana bawe Mana. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, nyuma yo kubahezagiza ibijanye no gucukura inzahabu, ibijanye n'ubworozi, ibijanye n'ibitayega by'urutandazwa Mana, ndasenga baze bame bumva bafise ideni ryo kwihererana nawe Mana. Urakoze uhoraho ko ari bidasanzwe uri kurakora mu mwitima y'ubwoko bwawe. Turaguhezagiye tugukomera amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.